Yeah. What's up, my people? Really Odabe ahani. Yeah, dukunda igihugu cyacu ahari mu Burundi. Hari ukuntu abantu benshi usanga nubwo turigaya ukavuga ngo ngurumva ngiki ngurumva kwidodomba kwiganyira ariko gusa mu buzima nta kwidodomba nta kwiganyira bibamwe. Mana ubuzima nta muntu umwe abushobora mu isi. Abantu bose ubuzima burabagora. Yego ko hajya ubuzima uko ushaka yuko ubutwara siko bugutwara. Ushaka kugenda muri inzira ikamanze ngende kwanza. Wow, very good. Ushobora ushaka kubutwara muri iyi nzira ariko kuko butagutwara muri iyi nzira. Rero usanga byose bigoye. Ariko by the way byose ni bon kuba twakunze ubuzima tubaye. Rero for today kihari tugukunda igihugu gukunda iby'iwacu kwishimira ubuzima tubayemo. Ego ubayeho neza ni fresh, ubayeho nabi ni fresh, urarorera igihe cyawe kikagera ni bon. Hamanaje nari muri abo bakunda kwihebura biganyira mu bintu bijanye n'ubuzima ariko ubu narabihebye. Was with my friend Dani. Yola. Salamu. Niko bien nawe. Yes, ndamukiriza abakunzi. Ndaramukije abakunzi ba Odabe. Yes. Ati aho muri mubeho mutabaye. Dani. Nari bagiye kubereka ko nzi koga. Anyway, reka ndagikure kwanza ndabibere. Okay. Unda. Urabizi sana bro. Dife? Uri umwe. Urabibona bro? Uri umwe bro. Wow, let's go. You ni Mr. Odabe. Mr. Odabe. Yeah, bro. Yo, fresh sana rero. Ndabamenyesha neza yuko mwari kumwe na jewe nyene Odabe. Yeah.